twasengana ibiki n'ibiki bakagenda baravuga ati ujya mungu azokumarir'iki nta kazi afise naca afise uri umukobwa mwiza none hariya azokugaburir'iki je ivyo byose ntaco byantwaye nayifashe nk'ibisanzwe kuko nari namaze kwinjira mu rukundo nshafata decision mvuga ati reka ngende kubibwira abavyeyi banje ndagenda kubibwira abavyeyi banje ndabibabwiye nta bintu byinshi byabaye nta by'amajambo mama wanje ambwira ati ibyo nibisanzwe mwarikundaniye twebwe naco dufise twotangira kweri baramubona umukuru wabo baramwishimira umutire wa dote wari umunsi w'agahebuza umunsi w'amateka abantu benshi batashoboye gutahura barabonye dote bamenya ati ni ya mafilime ariko barakina ni ya makomedi ariko ntabwo yari komedi yari dote kabisa dote iwacu yari amateka abasana abastare bose bari hajya barabibonye umunsi wa dote abantu bose bagumye bibaza ko ari mariage kandi ari dote kandi abantu benshi baradupostinze cyane abari hanze Amerika bose baradupostinze ego umunsi wa mariage yari umunsi mwiza cyane kuri jewe nibuka ko buke mu gatondo ntiramukana waza sana aho nigiye ngiye kuzana umugore amane mena ndareta mashini abwo naratweze cyane ariyumviriye uwo munsi na munsi mwiza nk'umunsi wa mariage iyo munsi bafashe gusa baranshyize muri V8 baranjana direct mpaka muri sona aho costume nirashika tiko ndayirindira bari umuntu yari kuyinzanira sinambaye nono ari costume bari bayinzaniye tandabwa bayinzaniye baranjana muri sona ari ubwa mbere bwanje kwinjira muri sona ibintu bya sona mesi kwanangiye niko nayo abiti bya sona abantu bavyibushe cyane ariko ndamushimiye Clovis Light vema merci sana Clovis Light uri hose ezagigwa nianjanye muri sona Clovis Light tushise muri sona sona tuvuyeyo canja kujipiga ka freshere mu kicu hapo sasa icyagiye kunweza nigiki siku ya mariage abijya bavuga umuhungu atevya abakobwa batevya bawu abwo nje nasanze natevye umukunzi wanje baje naravuye ariya mu salo direct chikariya bitu byata naratangaye sana telefone baguma banelefona nyaruka uracerewe abise umboga nari kumutora 12 nayi kumutora 14 15 ibura naratevye sana najera asaro ndamalizia namusi ndamarira bipande bishuke ndamalizia kote asa naje nivyo narakamaririye kose kandi barabibonye biragiye ndanjika muri ndambara iyo siko atapeti akura ukura Sinariye apeti akura upataye unakukona waza ile 0 ere unakukona waza ile 0 ere sasa utaingiza mashini ndani ndio unakukona waza ndambara nambaye gusa direct chandagenda cyo twende kuchukua monsi barangiriye cortege mwite ubwoba muhira ndaherekezwa n'abantu benshi security sisi wabo gari mingi sana rero ikintu cyane ngeze ni kimwe sisi wabo nasanze umukobwa wanje iko nariya yari kintu bavuga mu Kirundi na ubori wabo na ubori wabo ndenda shikanira cheka sana sinababaye mezi waraboga sana ahubwo naratweze cyane kayubwa minambiye utarihaga we aramaririza ariko nararize hewe yararize washa sasa naenda nilimpatia yambi kibizu kikubwa sana nilitoka pale direct na kumwambia mwansi kukanisa ewa mwansi anisemeshi mugari kama alikuwa anawaza naaga kwao huyo musi naratwenze sana kandi cyane turagiye kwishenge tutavugishana
turashika kwishengero eva mpaka kukanisa na mpepera